Now, yundi musi mushasha, turanezerewe kuba hano. Nagomba twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Aturuti ndakunda ijambo ry'Imana. Bivuge gose uvuga uti ndakunda ijambo ry'Imana. Bivuge nk'uvyibwiye utari kurasubira mu ivyo mvuze, uvuga uti ndakunda ijambo ry'Imana. Amen. Tuko turayimburira hamwe icyo twise ibanga ry'ibitangaza. Iyo tuvuze ibitangaza abantu benshi baca bumva ibintu biteye ubwoba, bitashoboka, bitabaho, bimeze ukuntu. Ariko ibitangaza tukuru ni ibikorwa vy'Imana mu buzima bwacu. Amen. Myandi majambo n'inkono babwiye ati ni ibanga ry'ibikorwa vy'Imana mu buzima bwacu. Ibanga ry'ingene Imana ikora ibintu mu buzima bwacu. Abantu benshi barifuza ko Imana yosokora ukuboko kwayo igakora mu buzima bwabo. Barifuza ko hari ibintu Imana ikora mu buzima bwabo. Ariko ni bake cyane bazi inzira, bazi ibanga, bafise ugutahura kwingene reka nkoresha ijambo baprovoke Imana kugira ikore mu buzima bwabo. Imana naho ishoboye vyose, naho ikunda abantu, naho ikora, Imana irafise ama principe yashizeho, irafise ubwami bwayo burubatse. Rero uko kuntu bwubatse, iyo umuntu atamenye uburyo bwubatse n'ivyo akwiye gukora kugira ngo ubwami bw'Imana canke isi mwemu ireponde ku bibazo vyiwe, canke ireponde ku masengesho yiwe, canke ireponde ku ngorane ziwe, arashobora kugumana frustration mu mutima, arashobora kuguma yidoga avuga ati umenga vyose ne nabikoze, umenga nari nizeye, umenga nari nagize ibi, umenga naratanze, umenga naragize iki. Mugo ugasanga ntiyigeze amenya icatumye ibintu kanaka bidakoreka mu buzima bwiwe. Igicigwa kigamije iki? Kigamije kugufasha pa guhindura Imana, mugabo wewe kukupositiona neza kugira ngo ushoye ku umuntu ashoye kwakira no kubona Imana iri kirakora mu buzima bwiwe. Amen. Imana ishimwe. Rero iki nico ndiko ndagerageza kwigisha. Uri kuranyumviriza, ugerageze kumviriza mbega nirihe banga atanze. Muri inyigisho y'uno munsi pastor atanze ibangiriye. Hamugenda uririmbure ko hamurihuze n'ubuzima bwawe. Igituma abakristo benshi usanga tutabona ibintu biriko biraba mu buzima bwacu ni kubera ijambo ni ikintu tumenye tugashira ngaho hama tukabandanya ubuzima. Mugabe ijambo si ikintu dukwiye kumenya hama tukagishyira mu bundi bumenyi twari dusanzwe tuzi hama ngo tuce tubandanya ubuzima uko twari dusanzwe tubayeho. Aho uzobona impinduka zikenya. Aho kwicara mu rushengero wosoma Bibiliya inshuro 10 hama ntubone impinduka. Mugabo ukeneye impinduka biroroshe. Iga ko ivyo wize mu ishengero canke ivyo wize uri kurarimbura ijambo ry'Imana ku giti cyawe, ivyo bintu ubihuza n'ubuzima bwawe. Simvuze kubikompara, mvuze kubihuza, simvuze kubikompara. Ndiko ndavuga ahubwo kuvyinziza mu buzima bwawe hama bikabibikugize, bikaba ibintu bikurongora mu kubaho. Mungene uvuga, ingene usenga, ingene ukora, donc ingene wa entrepreneur, ibikorwa byose bikorakora, reka ijambo ry'Imana ribe impamvu bikora. Reka ijambo ry'Imana ribe ikigusunika gukora ivyo ukorakora. Sino uzokwiro turuva ufise ibintu kanakuzi biri ngaho haruhande yawe, mga ubuzima bwawe butandukanye gose n'ubumenyi ugenda wakira. Hari umuntu ivyo yiga mu rusengero yavyize mugabo ntashuye kugenda ari wenyene ngo asubire yiyumvire ati mbe hajya niziki, mbega Imana ikikosora iki mu buzima bwanje, canke ari kinyigisha iki kintu gishasha, mbega nofata ingingiziye kugira ubuzima bwanje buse n'ivyo nayiko ndigo no munsi. Kuri kw'impinduka ziba. Amen. Umuntu afise uwo mwanya wo gusubiramwo no kurimbura ivyo aba yize, kenshi ijambo ry'Imana rica rivangana nawe, hama rivanganye nawe rikaca rimubeshaho ico rivuga. Imana ishimwe. Nico gituma mwama mwumva nankuraje ati uje mu rushengero ronka ahantu wandika, andika iyo verse uze kuyisubiramwo wenyene, andika ikintu watahuye uze kugisubira muri wenyene. Kubera iki? Ni kubera ko ijambo n'ubuzima si ikintu twumva mu rushengero ngo turangiriza ngaha. Ijambo ritegezwa kwinjira likakubeshaho. Shaza kuvuga iki? Ijambo ritegezwa kugira impact mu mubano banyemo n'abantu.
ku kazi, ingene wishura abantu, ingene wakira abakiriya ku kazi, ingene ubanye n'umudamu wawe, ingene ubanye n'abana bawe, ingene ukora, ivyo bintu bitegerezwa kuba birimo umuco w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero uryakira ukaryakirana umutima wose, ico birayita kwakirana ijambo ry'Imana bugwa neza, hama ukarishira mu buzima bwawe, ukemera rikakurongora. Bisigura iki kwemera ngo rikurongore? N'igihe imbere yo kuvuga banza ugarukana ivyiyumviro vyawe ku ijambo ry'Imana, ntupfe kuvuga. Imbere yo gukora banza wiyumvira ibingombe nkore birahuye n'ijambo ry'Imana cyane n'ibihuye, bidahuye hagarika. Ico nico bita guhuza ubuzima bwawe n'iki jambo ry'Imana rivuga. Amen. Kandi wibuke ijambo ry'Imana n'ubushobozi rirafise capacity yo kukubesha ico rivuga igihe wojura ginjiza mu buzima bwawe ukajisa bivanye n'ijambo riri muri wewe. Mugire amen. So umwanya wongeye kumara ndaza kuyivuga ko cyane. Tujane mu Roma igice ca 12 mere ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana. Murabe igikurikira ngo mutange imibiri yanyu, mutange imibiri yanyu, mutange imibiri yanyu, mutange imibiri yanyu. Powerful. Iki kintu kirahambaye. Bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu, mutange imibiri yanyu. Mwumvirize ngo ibe ibimazi, murahabona? Mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Gukorera Imana kw'ikimazi si ibigende ko ndavuga ubutumwa bwiza. Gukorera Imana bigira ikimazi si nk'uku kwa Trezor ariko aravuza piano, arashoboye gutavuga ati nakoreye Imana. That's good, ni vyiza. Mugabo hariho urugezo rwo hejuru rwo gukorera Imana Paulo ariko aratanga ngaha. Shaka kwishengero twinjiramwo. Nk'ubu turaje gutanga ibigira 10, amashikanwa, partnership, imbuto zo kwizera, amashimwe, imishuzo n'ibindi. Ivyumviro dufise nuko dukoreye Imana kandi nivyo. Mga ugukorera Imana kugira ikimazi cyo hejuru gose. Sukuvuza piano, sukuririmba, sukwigisha, sugutanga amafaranga. Ugukorera Imana kw'ikimazi gose nugutanga umubiri wawe ku Mana. Ndagiye kugusigura icyo bisigura gutanga umubiri wawe kugira kwikorera kwawe kubi kw'ikimazi. Uko biritubwiye ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kw'ikimazi. Mu yandi majambo, ibindi vyose nokora ntarashikanira Imana umubiri wanje, ukuyikorera kwanje gushiye kugira ikimazi gito. Mugabo iyo ntanguye gutanga umubiri wanje kugira ngo ubikimazi ku Mana cera gihimbara Imana, kuyikorera kwanje kukikimazi ko hejuru. Abakristo benshi bimvira ko Imana ikeneye imitima yacu mugabo idakeneye umubiri. No, Imana irakeneye imibiri yacu gose kugira ngo ikoreshwe nayo. Nicyo gituma iyo twakiriye Yesu Kristo kubera iyo comprehension ati Imana iba mu mutima, ikeneye umutima n'ibindi. Hanige twigisha abantu ati Imana irakeneye umutima wawe. Kubera iyo comprehension umuntu arakira Imana akayihereza umutima wiwe ikaza kuba muri we. Mugabo inge nabaho rero uyu mubiri wiwe ukabona ko ntabwo yigeza ushikanira Imana. Ukabona ko umubiri n'umutima wiwe biratandukanye gose. Wumvise ariko arakora ibikorwa by'imwema himbaza Imana agira iki uvuga ati wow. Mugabo uravye avuye aha ariko arabaho ubuzima busanzwe, urahabwa kwitiranya ko ari abantu babiri kubera ikibazo cyuko atigeze afata umubiri ngo awushikanire Imana ubikimazi kizima cera. Ngaci yavuga ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ndashaka usurinya kakana imbere ko tuva kuri uyu murongo avuga ngo mutange imibiri, mutange.
reka tuje ku wundi murongo wo tuwukure mu Baroma 6 bansomere. Abaroma 6 umurongo wa 13. kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya. Ntimugahe icyaha imibiri yanyu. Tujuru bashoboye kuvuga vya bindi ku mubiri ni ikintu ushoboye gutanga. Ndagomba ubanze utahura akantu imbere ko twavansa utahura iki kintu. Umubiri wibuke ko twebwe umuntu ingera ameze, umuntu ni mpemu irafise umushaha mugabe iba mu mubiri. Umubiri ni ikintu ushoboye gutanga. Biyatubwiye ngo mutange imibiri yanyu. Aha nawe tubwiye ngo ntimugahe icyaha imibiri yanyu. Myandi majambo ntimugahe imibiri yanyu icyaha. Tujuru cyimviro cyakindi nyene ku mubiri washoboye kuwuha ikintu. Urashoboye kuwuha umuntu, urashoboye kuwuha icyaha, urashoboye kuwuha Imana umubiri wawe. Mugabo rero batubwiye ngo ivyo kuyikorera kw'ikimazi biyafatanye n'uwo wahaye umubiri wawe. Aha rero Paulo ekahanura Abaroma ababwira ngo ntimugahe icyaha imibiri yanyu kugira ngo ikoreshwe no kugabitanya. Mu yandi majambo umubiri icyo uhaye nicyo kice kiwukoresha. Umubiri uhaye Imana, Imana irawukoresha. Umubiri uhaye icyaha, icyaha kirawukoresha. Aho imibiri yacu ntiyirebanga. Imibiri yacu ikoreshwa n'ibyo twayihaye. Amen. Ngo ikoreshwe no kugabitanya ariko mwishikanire, tujuru cyacimviro, mwitange, mwishikanire Imana. Nk'abazuke bavuye mu bapfuye n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. N'imibiri yanyu muyihe, imibiri muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Imibiri muyihe Imana. Tujuru cyimviro kivuga ngo umubiri wawe urashoboye kuwutanga. Mu yandi majambo ko Bibiliya itubwira ngo mutange imibiri yanyu, bisigura ngo umwe wese muri twebwe hariho dogre yo kwitanga ku Mana ashoboye. Uwari we wose arashoboye gutanga umubiri we ku Mana. Arashoboye kuwima Imana akawuhereza ibiboreza. Hama umubiri wiwe ukacukoreshwa n'ibiboreza. Siko murabona umuntu eka akoreshwa n'ibiboreza. Iyo umuntu yanyoye nk'ibintu bijyayura umutwe, ashaka kubona ko ibintu byose ari karagira siwe. Umubiri wiwe ufashwe mu maboko n'ikindi kintu cyitwa ikiboreza kiriko kirawukontorora. Cyangwa umubiri burya ntiba w'Imana gusa. Naho kumumva ngabavuga ngo imibiri yanyu muyihe Imana. Nibisigura ko umubiri ushoboye guhabwa Imana gusa. Umubiri washoboye kuha ibindi bintu. Par exemple, washoboye guha na imeje gutaka karorero ikiboreza. Ukagiha umubiri, kugiha umubiri sigura ngo ukagikunda, ukakigira umugenzi, ukaciha. Hama inyuma ya vyose ibizogaragara uzobona umubiri wawe uri gukoreshwa navyo. Ko yavuze ngo ntimugahe icyaha imibiri yanyu, bivuga ngo hariho possibility ko wohereza icyaha umubiri wawe. Umubiri wawe ushoboye kuba ubusambanyi. Hama wayi ubusambanyi ugakoresha umubiri wawe. Ukabona umuntu ko ari addicted ku busambanyi ku rundi rugezo, kubera ko umubiri wiwe yarawutanze awuhereza icyaha. Mbe bavuze guha icyaha umubiri bigenda gute? Ni ikintu umuntu akora rimwe agasohoka gikora kandi agasohoka gikora kandi uko agikora niko gitera kimuganya, njo gitera kimuganza. Inyuma ya byose uza gusanga atagishoboye kuciyambura kubera ko umubiri wiwe yaramaze kuwushikana mu maboko y'ikintu kanaka. Amen. Cyane niko ndiko navuga kote y'icyaha. Muga imibiri yacu dushoboye kuyiha ibintu byinshi. Washoboye gufata umubiri wawe kandi byiza ukawuhereza siporo. Umuntu nyene akunda siporo. Umuravyo umuntu ashaka kubona ati umuntu kabisa arakora siporo. Umubiri usa na siporo. Cyangwa ukawuhereza kwiga, gusoma, kugira iki. Ukamuna ko umuntu muravye mu mutwe wiwe harasharije, hariyo ubwenge bwinshi. Kubera yarihaye ikintu, hari ikintu yihaye. Amen. Nibindi umuntu ashaka umubiri w'abagenzi biki, ukamuna ko ingena meze nyene harimo tushe y'abandi bantu. Mugabo jewe cyo ngomba ko tuganira ko
nico yahereje ko ngaha avuga ngo imibiri yanyu muyihe Imana. Imibiri yanyu muyihe Imana. Alors tuvuze guha umubiri Imana bisigura iki? Bisigura iki guha umubiri Imana? Imana mwibuke ko Imana itaboneka. Imana ntimwohuru ibyati ndaguhaye umubiri wanje. Cyane naho uciwagaranga avuga ati Imana ndabihejeje akira umubiri. Siko bikora. Iyo bavuze guha umubiri wawe Imana bisigura ngo guha umubiri wawe ivy'Imana canke se mu mvugo yindi ivy'imhemu. Amen. Iyo bavuze ngo shikanira umubiri wawe Imana bisigura iki? Bisigura ngo nugufata ibintu vy'Imana canke ivy'imhemu ukabihereza umubiri wawe. Umubiri ni wowe utanga atacuhaye. Utawaye ivyo bintu ntuzokwigera ukoreshwa navyo. Igihe uteye intambwe yo guhereza umubiri wawe ibintu kanaka uzokwirotruva takundi kuntu umubiri wawe ubaho kiretse gusa n'ivyo bintu uhereza umubiri wawe. Ko muramutekereje muranyumva canke nta nakimwe muriko murumva? Muriko muravyumva? Imana ishimwe cyane. Nyiganza mugenza mubwiye ati tanga umubiri wawe. Tuvuze guha umubiri Imana mumvize isiguro ntanze nuguhereza umubiri wawe ivy'imhemu. Mvuze ivy'imhemu ni ibihe none? Icambere ijambo ry'Imana. Urashobora guha umubiri wawe ijambo. Urashoboye guha umubiri wawe ijambo ry'Imana. Hama umubiri wawe ugakoreshwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Icya kabiri urashobora guha umubiri wawe gusenga. Gusenga ni ivy'imhemu. Ijambo ni iry'imhemu. Uhaye umubiri wawe gusenga, umuntu asenga unamuravye uramubona gutya. Urashoboye gushikanira umubiri wawe gusenga. Iyo ufata akanya ukavuga ati isaha ngira nsenge, ukugara ibintu vyose ukavuga ati ngira senge, uriko urashikana umubiri wawe. Ushikaniye gusenga kugira ngo ukoreshwe no gusenga. Urashoboye guhereza umubiri wawe gutanga ni ivy'imhemu. Urashoboye guhereza umubiri wawe gutanga. None mana hari abantu gusenga batagishobora kubikontrola. Hari abantu kurimbura ijambo ry'Imana batagishobora kubikontrola. Ntashoboye kubaho andehoro ijambo kubera yarihaye ijambo ry'Imana. Hari abantu gusenga kubera kwihereza gusenga nagifise shwa avuge ngo mbeshe no musindasenga cyangwa ndeke. Yaramaze kuvyiha. Uko kuvyiha bituma igihe cyose atabikoze arumva ko ari ikintu abuze kubera yavyihaye. Hama siko murabona abantu batanga kandi batanga cyane. Yari imenyereje gutanga, gushaka gutanga bimufata. Nakira umuntu urabona hari ugeze wo gutanga nk'ubu twicaye ngaho turatanga canke ahandi 10,000 ukumva ko iyo ndonko ndayivunja atari ukuri umukene. Ugasanga ni kubera ntiwimenyereje gutanga. Umubiri wawe ntiwigeze uwa gutanga. Bavyimenyeza gutimira ko ndavuga ni kubera ko ikintu ugikoze rimwe kabiri n'abahinga bavuga ko ushitse ku icura gatandatu cyamaze kugufata. Amen. Hama kigufashe rero ubwa mbere wiforosa kugikora, ubwa kabiri kugira ntugikore wo kwiforosa. Difference ivyo mvuze muravyumva. Murabona ko ari ikintu uragifise ni wowe ugitanga. Mugari igihe kikugira ahubwo kikagukondishona gutanga bigacika ingeso utoshobora kwikuramwo. Amen. Urabona ibi vy'amakoraniro kuza mu makoraniro y'abera. Hari umuntu bivana n'ingene yazindutse. Avyuse mu gatondo ariyumviriza. Yumva ari muri mood yo gusenga. Abantu baje kubera bari muri mood pole sana. Hari umuntu yumva kumva ati bashi no musi ndumva ndi muri mood y'ivy'Imana. Hama yumvise ari muri mood ati uwo musi acayitegura. Igihe cyose tumuntu ari muri mood atari muri mood ntaza. Kubera iki? Suko wewe bitomufata mu maboko. Ni kubera ko ntaravyimenyereza. Bitangwa ari decision ufata
hama ikindi gihe kugira usibe. Nageze guhana n'umupapa umwe ndiko ndigisha ari gihe ncisha mu dukuru tumwe tumwe. Umupapa umwe yari yaje mu rubanza avuye ruguru cyane, aza mu rubanza ngahe Bujumbura. Hama duhura je ndiko ndasohora imodoka mu rupangu nje gusenga. Hama kirambwira ngo pastor, pastor yambonye nyene ngiye gusenga. Amaze ati ndangira ahantu hari isengero. Ndamubaza ahantu hari isengero ngo tujyane gusenga. Umva aho biri hafi ni ngo tugende gusenga. Ngo ya ndangira ahantu hafi mwebwe nimba ari kure. Ati kuko naje mu rubanza. Ati rero ndumva ko nosiba gusenga naho rubanza ndaruzi ruraza gutangura 11 mugabo ngo magende gusenga hama 11 ndaza gusohoka ngende mu rubanza. Yavuye imwaro ariko ararondeza ahantu yoronka urushengero Bujumbura ntazi. Ndamuraba nagenda mwiyumvira ndashika. Ati mugabo uyu mupapa aranyigishije ivyo gusenga, ivyo kuza mu makirite si kesho ya mudu n'ibikorwa arimo biza bimaze gufatana n'ubuzima bwiwe. Yumva ta dimashi yorengana dasenze pempoti manza afise. Rero ngo ivyo bintu ibi bintu vy'imwemu urashoboye kuvyiha. Uvyihaye nico biyita kwishikanira Imana. Si Imana wiha mu buryo kanaka, wiha ivyayo hama muri ivyo vyayo nyene ni Imana iri. Imana ishimwe. Burya Imana iri mu vyayo nyene, iri muri ivyo nyene, iri mu ijambo ryayo, iri mu gusenga, iri mu makoraniro, iri muri ivyo. So uno musi rero ndagomba tuganire ikintu kimwe gikomeye. Mugamo ne principe mu mutwe. Mumva ko navuze ibintu vyinshi, no ushobora kuvuga kwiha gusenga nkasigura ico. Kavuga ati kwiha gutanga nkasigura ivyo. Ngombe ndabigishe ikintu nise kwiha ijambo ry'Imana. Amen. Twese tuvuga ati kwiha ijambo ry'Imana. Tuvuga ati kwiha ijambo ry'Imana. Amen. Somera Yohana 1:14. Yohana 1:14. Kandi uwo jambo yihaye umubiri. Kandi uwo jambo yihaye umubiri. Abana natwe. Twitegereza ubwiza bwiwe. N'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwase. Kandi uwo jambo yihaye umubiri. Abana natwe twitegereza ubwiza. Ubu bwiza bavuga ko twitegereje n'ubwiza bw'iki? Bw'ijambo. Jambo yihaye umubiri abantu n'abantu hama abantu bitegereza ubwiza bwiwe. Mu yandi majambo mwumva ivyo ari ivyo, ijambo ry'Imana ryagenewe umubiri. Ijambo ry'Imana ntiryagenewe impapuro. Ijambo ry'Imana ntiriba muri Bibiliya aho mu mapuro. Imana yashinye ko ijambo ryayo riba mu muntu, mu mubiri. Hama mu mubiri honyene nurishoye kwerekana ubwiza bwaryo. Amen. Ijambo ry'Imana ryagenewe kwerekana ubwiza bwaryo riri mu mubiri. Iyo rirose umubiri rica rikayangana. Iyo rirose umubiri rica ryerekana ubwiza bwaryo. Ijambo rikayangana mu mutwe, ijambo rikayangana mu mpapuro, ijambo rikayangana iyo rirose umubiri, rirose umutima ugizera. Iryo jambo rishitseyo rica ritangwa gusokorora ubwiza bwaryo. Ngiye kubigisha rero. Imana ishimwe cyane. Abantu biteguye kwiga bavuge amen. Bani Imana, ijambo none ni iki? Ijambo ni matière igize ubuzima bw'umuntu. Banzu ndinde ndagusigura icyo kuvuga. Umuntu ingena bayeho, ivyo avuga, ivyo yizera, ivyo atizera, ubwoba buri muri we, byose bifatanye n'ijambo riri mu mutima wiwe. N'ijambo rimwe ubuzima ni ijambo riri mu muntu. Umenye ko ubuzima bwose uzobaho kuri inosi. Burya ntiwibaze ngo buzosa n'amashure wize, n'ivyo utunze, n'ivyo utatunze. Kuryoherwa, kwizera, kugendana n'Imana, gukomera,
bifatana n'ijambo riri mu buzima bwawe. Ijambo n'ubuzima. Ijambo rije mu muntu niryo rica rimufasona hama rigakonditioninge n'abaho. Amen. Urabona nk'ubu ndabaye karorero, ninde umunyeshuri yoza nkamo kingwa hano na karorero ngo mbefe gutanga, reka mfate ko kinga ari umunyeshuri, sivyo? Hama yiga muri secondaire, je mperuka abamenye babafisha abasaropeshaje, mperuka babafisha bakavuga ati aba bantu bamenye nta ropingi bazokora, ataba nabo bazoropesha ibi nibi, hama aba nabo bayobewe. Nivyo bakigira navyo nzi, basi nimumvirize ibije nabonye. Ico gihe niko babigira, je nk'ikiga. Reka dufate ko yatagiye kuri tableau d'affichage, atagiye kuraba, hama umunyeshuri umwe akagenda akamurabira, amurabiye akaja soma ati Batwenza Imana Emmanuel ari munsi y'umurongo yayobewe, akaca muzanira amakuru ati urabizi, ati burya naravye kweri, ati nasanze abantu uri munsi y'umurongo wayobewe. Urazi muri uwo mwanya nimba yararyohewe umunezero wiwe pi, nimba yarafise apeti, haraba akarigwa apeti kihera, nimba sinzi ibyo yararimwa cyangwa byose bitakaje essence, kubera iki? Information. Urashobora kumuceka akakurandura kagutuka, kubera iki? Ari stress. Mbwa ari stress kubera iki? Hariho information yakiriye. Iyo information yakiriye ni jambo, iryo jambo ryamwubatse, hama riko riramubeshaho, aca tangura kubaho ukuntu, aca tangura kuvuga ukuntu, aca tangura kugenda ukuntu. Mbwa byose bifatanye n'umuntu umwe yamuhaye information itari nziza. Amen. Reka dufate ko uwo muntu yihenze yabonye obitiranwa, akacaza uwundi akamubwira ati reka vya bindi bakubwira sivyo, nasomye neza, ni wewe uwayobewe, ni wa wundi yirabura mu igana. Amen. Uwo mwanya acaryoherwa, acatamba, yokwiya n'ifana. Nga ibi vyose ari karagira siwe, ni kibazo c'ijambo, ni information. Aro ucubona ko ico abantu bita ama email atandukanye abantu usanga babafise, burya arafatanye cyane n'amakuru bazindutse bumva n'ibintu bahuye navyo. Ivyo bintu bica biza muri bo bikaba condition ingene babaho. Ubuzima bw'umunezero biva n'ijambo riri mu muntu. Ubuzima bwo kumva umuntu aroraniwe burya bifatanye n'ijambo riri mu muntu. Ijambo rero uko ndiko ndarisigura, nagumye ndondera ijambo no kwitiza matiere no kokoresha ijambiriye. N'ibintu vyubatse ubuzima bw'umuntu. Ijambo n'ibintu vyubatse ubuzima bw'umuntu. Ijambo buryaho ukumeze niyo leta urimo, vyose bifatanye n'ikintu kimwe, information ufise muri wewe. Ariyo wibwiye wiyumvire wenyene, ariyo bakubariye utabigizemo uruhara, iyo bica hose umeze uko uryohewe cyangwa ubihiwe kubera information iri muri wewe. Uca wumva ko ushaka guhindura ubuzima bwawe, uhindura ijambo riri muri wewe. Nimwanyumvise neza. Ushaka guhindura ubuzima bwawe biroroshe, ni kujya ku murima. Wowe umeze nk'umurima, mwiga icapo cy'umurima. Ega fate kwa ahantu ndiko ndigishiriza ari umurima, waje ukazana imbuto z'ibiharage ugatera, hamukacuza ugasanga ibiharage biranaze, kavuga ati je mugabo si ibiharage shaka, nashaka ibigori. Okay, washaka ibigori utera imbuto z'ibigori, mbwa wateye iz'ibiharage haza kunaga imbuto zatewe. Aro bitubwira ngo ijambo ry'Imana ni imbuto. Ijambo mbere kandi kuvuga ijambo ry'Imana, ijambo ryari ryo ryose ni imbuto. Ikokenu hari ubuzima cyatangura kubaho, mbwa ubwo buzima bufatanye n'iyo information yakiriye. Tumukomera amashyi cyane.
hano muri kino kibanza birashoboka ko ari abantu bafite ubwoba cyane ariko barategura kwiyahura mbwa bifatanye n'amakuru bafise. Uwo parvena guhindura amakuru ari muri bo, programme yo kwiyahura yoba yihagaritse. Uwo parvena guhindura amakuru ari muri bo yobahinduye n'ubuzima bwabo. Jewe rero uno munsi natumwe n'Imana guhindura programme zawe nkamwe zo barimbi. Yanda gufasha. Bibiri yivuze ngo jambo yambaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe. Mu yandi majambo ahantu ubwiza bw'ijambo bwigaragariza ni mu mubiri. Reka nabwiye umubiri cyari cyo. Umubiri ni kibanza aho amakuru dufise yigaragariza. Kasubiremo. Umubiri ni expression y'ijambo riri muri twebwe. Umubiri ni garagarizo ry'amakuru y'ijambo riri mu mutima wacu. Praise God. Abantu bafite amaso mumbwire amen. Mwari muzi ko mutabona ibyo mushaka. Mwari muzi ko mutabona ibiri imbere yanyu gusa. Burya abantu ibintu babona birafatanye n'ijambo riri muri bo. Ijambo rimeze nk'amarori, nk'uwo kwambika amarori ya noir. Uravye gutya utangura kubona ibintu byose vyirabura. Mugabo ni kesho y'amarori wambaye. Ijambo riri muri wewe ari umwijima. Ijambo muri wewe riri muri wewe ari kunanirwa. Amaso yawe acabona kunanirwa. Ijambo riri muri wewe ari umwijima. Amaso yawe acabona umwijima. Ijambo riri muri wewe ari amahigwe. Amaso yawe abona amahigwe. Mu yandi majambo ijambo niryo ri program amaso yacu vyabona. Amen. Hari umuntu abona manke everywhere. Hano hose manke, hano hose manke. Si kesho y'ibyo afise n'ibyo adafise. Ni kesho cyane cyane ijambo riri muri we. Kuko ijambo ryugurura yandi maso. Ijambo ryugurura amaso afatanye n'icyo jambo rivuga muri wewe. Hallelujah. Reka dusome umurongo umwe. Itanguriro 3 ahereka umurongo wa mbere asome amanuke gatonya. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishamba. Ego. Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore. Ego. Iti mbega ni vy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri ritongo. Umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku biti byo muri ritongo twemererwa kubirya. Ego. Ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo. Ikiganiro murakibona? C'inzoka n'umugore cyangwa cya Satani n'uyu mugore. N'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubigeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Mwumvirize hakurikira. Iyo nzoka yishura uwo mugore. Iyo nzoka ihijambo uwo mugore. Iti haba n'intete ntimuzopfa. Ati Imana yarababeshe ntimuzopfa. Kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko. Ati Imana yari izi ko umunsi mwabiriye. Amaso yanyu azokwihweza. Amaso yanyu azocabona. Mukamera nk'Imana kuvyo kumenya ikibi n'iciza. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa. Uwo mugore abona ico giti ko ari kibereye kuribwa. Kandi ko gihimbaye mu jisho. Abona kirahimbaye mu jisho. Ari igiti cyo kwipfuzwa kimenyesha ubwenge. Abona ni igiti cyo kwipfuzwa. Yamura kuvyo camye arabijya. Mumvirize ibi. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe na warajya. Mumvirize ibi bintu. Amaso yabo bompi arihweza. Shaka wigarukirize ngaho. Haguruka. Murabe ikiganiro. Uyu mugore abana n'igiti. Nariko mutwenze nibiki. Nakarorero. Uyu mugore abana n'igiti kimenyekana ikizana kibi impande yiwe. Hama arazi jambo Imana yamubwiye ngo ntuzukigeko. Mugabo umunsi umwe hacaza Satani. Reka fate ko ndi Satani. Nubu camutwenga ko nubundi mwatwenze. Ndamubwiye ati etereka haje Imana yarababeshe. Atahubwo mwokijya mwoca muwabeza gusumba. Iryo jambo araryakira. Uwo mwanya nyene kiryakira.
ngo acabona icyo giti kibereye kuribwa. Ava ntiyari bwabibone, yabana nacyo, mugabo ijambo yakiriye ryamwuguruye amaso, acabona ngo kibereye kuribwa, abona ngo nicyo kwifuzwa, aca atora amaboko yiwe aramura, bagenda barajya. Ibi byose biriko biraba bibaye kubera iki? Information ijambo yakiriye rimuhaye yandi maso. Imana ishimwe. Ndashaka kugufasha iki abantu Imana. Buriya ijambo ry'Imana cyangwa ijambo, reka mbanze mvuga ijambo muri rusange. Ijambo ryinjiye muri wewe ntirigusiga uko, rirakubaka. Mu kukubaka riranakugurura amaso. Ibyo ubona burya wobona ibindi mu gihe wo kwakira irindi jambo. Burya iki gihugu iki turashobora kukibonamo ibindi bintu abandi bantu batari barakibonamo. Ndabiretse hajya mu isoko wewe ukorera, urashobora kuhabona ibindi bintu abandi bantu batari barabonaho. Ça dépend n'ijambo riri muri wewe. Urashobora kubona opportunity atawundi muntu ariko arayibona. Vyose ça dépend n'ijambo ririko rirakora muri wewe. Iyo umuntu aguma yakira ama information mabi ntibizocamwo, bigiye gupfa, birabaye nabi, akaguma vyakira, bitera bimuhumya. N'ama opportunity ari imbere yiwe nasubira kuyabona. Kubera iki? Burya umuntu abonesha ya maso, abonesha yandi ari imbere, ayo rero yugurwa n'ijambo. Ijambo umuntu yakira. Burya abantu benshi iyo Yesu avuze ngo akita abafarisayo ngo ni impumyi, nibisiga ko atamaso bari bafise. Eka muga amaso yabo yabona umwijima bivanye n'ama information bafise. Ukeneye ko amaso yawe aguma abona umwijima, guma wakira amajambo y'umwijima. Muga ukeneye ko amaso yawe atangura kubona ama opportunity, atangura kubona ineza y'Imana. Hari umuntu akubwira ngo Imana jewe nta n'ikintu kirankorera, ibintu bimeze nabi, muga wara ubuzima bwiwe niho mushira mu bantu ba mbere bagowe. Mugabo yo kumvisha abonye amagorwa, yumva amagorwa, yo nabikumvisha kandi arabibona. Muga urazi ikintu gituma bibona ni jambo rimwubase riri muri we. Haleluya. Imana ishimwe. Ibi rero tuvuga byo muri Kristo Yesu, amahoro, umunezero n'ibindi byose, ntushoboye kubibona, ntushoboye kubigenderamo, ntushoboye kuvyinjoyinga mu gihe ijambo riri muri wewe ari iry'umwijima. Igihe ama information yawe ari mabi, n'ijisho ryawe ni ribi. Igihe ama information ari muri wewe ari mabi, n'ibintu n'ivyifuzo byawe n'ibindi byose bicika bibi bivanye n'ijambo rikubatse. Alors ndagomba guha importance, nongere nk'uburemerezi bukomeye cyane amajambo wakira. Amen. Ndashaka kukubwira uyu mutama nabi nta kibi yagukoreye. Mbwa imisi yose muhuye ukamubona nabi, nta kibigeza gukorera, ni information yakuguruye amaso yandi. Rero rimwe na rimwe abantu b'Imana, ibintu byose nimba uri kuranyumva neza, apana guhururira muri wewe ibintu byose biriko biravugwa. Umuntu wewe atagira icyo asonera uzomwumva ariko aravuga ibyo ari byo byose. Mbwa ugiye kuvyakira, wewe icyo biriko biragira, biriko birakwica, biriko bikugurura amaso atariyo. Haleluya. Rimwe na rimwe n'igihe bisaba ko umuntu atangiye kukubwira uwundi nawe cyumubwira ati bana stop, ndumva nkikeneye ubugenzi n'uyu muntu. Ko nkikeneye ubugenzi n'uyu muntu, mbabarira ntubandaye kumubwira nabi. Kuko uko bandaye kumukubwira nabi niko yugurura amaso n'ibintu vyiza yahora akora uzosanga vyacitse bibi. Kuko umuntu ntabona ibihari, abona ibifatanye n'ijambo riri muri we. Haleluya. Aho urazi umunsi wohura n'umuntu akakubwira ati hajya muri IMC ati yo n'abasataniste bo hejuru, ati hajya munsi ya podium hari ikiyoka, ati pastor hajya ati twarahuriye kuzimu, ati umunsi umwe twahuye amanutse atereye igimwitanganika, ati tuca turajyana muri urwo rugendo. Nta kintu na kimwe no kwigisha wose urakumva. Si kesho ngo narabikoze cyangwa sinabikoze, ni kesho ya information iri muri wewe.
ntiwosubira kumviriza n'ikintu na kimwe, n'ibyo nzovuga byose nizopfa yose kuguhezagira. Kubera iki? Ijambo rikugurura yandi maso. Hama ayo maso kenshi umwasa yugura kugira yica umuntu. No musari amaso tuza kugara mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibaze rero umuntu turi mu kwezi kw'ibitangaza, kw'imvura y'ibitangaza. Ijambo ryonyine rigishoka yari karabigaya mu mutima. Na Imana yo bifise inkomezi zingana gute, ntishoboye gukora ikintu mu buzima bw'umuntu atapressure, atacyakiriye ngo atigira iki wiwe yumva ati this is my mouth. Uko n'ukwezi kwanje ntegezwa kugendera muri ibi bintu. Ubu mu mutima w'iyo information itagize power, bano Imana ashoboye kubona mugenzi we ibintu kanaka bibaye uwundi bikaba nga indani muri we hari ama information mabi Imana nishoboye gukora mu mutima w'umuntu ayipinga ngo imukore igitangaza. Imana ishimwe. Nkundaza ubuzima bwanyu d'ici 5 ingene bizoba bimeze, muzubaho mu bitangaza byinshi. Urazi gituma n'ijambo nguma ndabashiramo, iryo jambo nguma ndabigisha ritegezwa kwama ivyamwe. Bitebe bitebuke umutima uri kwakira ijambo utegerezwa kuryama, utegerezwa kwama iryo jambo. Disi imyaka mikenyi muzotangura kumva kugendera mu kwera ko hejuru, kubera amajambo nguma mvuga, kubera ijambo ariko navuga ryubaka ubuzima bwanyu. Amen. Nicyo gituma undi yavuze ati mbwira umuntu akwigisha nzoje ndakubwira n'ubuzima uzobaho. Ninde nayahe makuru wakira? Buryo ubuzima bwawe buriko buraja iyo akanwa k'umuntu akwigisha gatumbereye. Akanwa k'umwigisha wawe aguma wumviriza gatumbereye hariya. Buryo ubuzima bwawe buhoro buhoro agukatisha pole pole, ubuzima bwawe uzobutumbereza ubusange hariya nyene buri, kubera ko ubuzima n'ama information. Haleluya. Narimvuze ngo icambere ijambo ryugurura amaso. Urakeneye kubona ibindi bintu utari kurabona, ja mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikugurura yandi maso. Ikindi kintu ijambo rikora, soma Matthieu 12:34. Mwabana mw'inzoka mwe, mwoshobora mute kuvuga ivyiza muri babi? My God. Ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kavuga. Mwoshobora kuvuga ivyiza gute muri babi? Mwumvirize wa Imana, mugaca avuga ngo ingene ari babi rero, ingene ari babi sibindi. Avuze ngo kuko ibibogaboga mu mutima, muyane majambo ibibogaboga mu mutima nivyo vyabagize babi. Mwabana b'inzoka mwovuga ivyiza gute muri babi? Ko ibibogaboga mu mitima yanyu ari vyo akanwa kavuga. Amen. Nimwumva ko burya abantu batariko baravuga gusa ibintu gusa kuvuga. Eka burya abantu bariko baravuga bivanye n'ijambo riri muri bo. Hari igihe wumviriza umuntu ukacubona ko agize imisi muri Iran, ukumva ko afite ama information yose kabisa yose, kandi iri sifiko mu marana iminota 5 aba yatanguye kukubwira ariko ahantu turiko turagenda si heza ngo uravye ingene isiri kiragenda. Umva ni kibazo cy'ama information mwuzuye, kandi ayo ma information mwuzuye icambere mwibuke bana Imana murengere satani yica ibintu. Ikintu ijambo rikenera umutima, mugari kiri mu mutima ho nirica byinshi, mugari giye mu kanwa rero ugatanga kuvuga ngo ibintu bigiye kuba bibi kweri ngo je ndiko ndabiraba ngasha ngo vyahora bigoye narije ivy'igitoro ngo bo ntuzingene bigiye kugenda. Nyumviriza, kwiganyira Bibiliya ivuga ngo ntibishoboye kugufasha n'ikintu kingana n'ukuboko. Kwiganyira amaganya yawe ntashoboye no kukuduza n'intambo kimwe. Vyo kwiganyira kuba ari bibi, iyo information twese turayifise ni bibi. Mugabo kubitwarinda hamukabivuga umenye ko mu nzira yawe uri kura complica situation. Munyandi majambo n'ivyari bihari, mwumviriza ibintu biko biraba. Icambere amaso yawe nazosura kubibona kuko amaso abona bivanye n'ibiri muri wewe n'ijambo riri muri wewe. Hama icakabiri gikurikira akanwa kawe kariko karabivuga, uri kura condition umubiri wawe wose
kugendera muri ivyo bintu uri kuravuga. Uriko muranyumvuga yemwe? Haleluya. Uca wumva ko iyo Bibiliya ivuze ngo mwirinde mu vyo muvuga, hari igituma, kuko ivyo uvuga biraza gutuma ubuzima bwawe butumbera ahantu kanaka. Amen. Vuga ati genda tandukanye n'igitabo, ndatandukanye ni CD, ndatandukanye ni bafre. Nimumva ko ibindi ko ndavuga ari bafre kirabibabwira. Navyo mwumva ko ibafre ikirabibashikiriza. Mugabo uratandukanye ni bafre. Ibafre ntigira umutima wizera. Kubera ngombe mvuga ijambo ry'umunezero, ibafre ntizofinezerewe. Ngombe mvuga ijambo ry'ubushobozi, ibafre ntizofigire mu bushobozi. Kubera ntigira umutima wizera. Igitabo ntikigira umutima wizera. Nico kituma ijambo ry'Imana ridakora riri muri Bibiliya. Rikora riri mu mutima w'umuntu. Kubera Bibiliya ntiyizera, bafre ntiyizera, n'ibindi ibitabo ibiti ntivyizera. Umuntu wenyene Imana yahaye umutima wizera. Hano biritubwira ngo dufise umutima wizera. Turafise umutima wizera. Igihe cyose ari umutima wizera bisigura ngo umubiri uwo mutima urimo ucika expression y'ijambo wakira. Urazi ivyo utinya ntibitinyitse. Ivyo utinya barakubwiye ko bitinyitse gusa. Hari ibintu utinya abandi babiciyemo, aho nyene uke barahaciye baraharengana baranesha. Nga wowe uri kurahaca barakubwiye ko iyo nzira idashika, barakubwira ibintu byinshi hamura vyizera. Ubu rero urafise n'ubwoba bwo gutanga urwo rugendo. Nyumviriza, izo information nyene nizo ziko zirakurimita. Wohitamo kwizera izindi information zishasha, ukizera ijambo ry'Imana kugira ngo dushobozwa vyose na Kristo duhinkomeze. Aho hantu woharengana. Hari imiryango yuguruye iturindiriye. Muga abantu batubwiye ngo hajya ntihinjigwa utava ngaha utari mu mugambwe uyu. Hama nta nuba ukarengwa agende kudodorayo. Muga uwo muryango uruguruye urindiriye umuntu. Muga kubera information iri muri twebwe cyangwa iri muri wewe, urarindiriye wumva ubwoba umucece. Mugabo wohaguruka ukagenda ukadodora, ntiworindira n'ukugururira wosanga huguruye. Muga information irashaka kukubuza kwinjira ahantu huguruye kubera kuziko bidashoboka. Kubera information. Vuga ati bizocamwe mu izina rya Yesu. Vuga ati bizocamwe mu izina rya Yesu. Vuga ati ejo hanje ni heza mu izina rya Yesu. None kubera iki woguma wizera ko ejo hazoba ari habi cyane? Kubera iki nk'ubu witeze kuzopfa? None reka ndakubaza, urazi gituma narabwiye umuntu asengeye hari amajwi ari karamubwira ngo ejo iyi ndwi itangura ntuzoyimara. None ndakubaza, kubera iki Satani atoshoka mwica atabanje kumubwira ngo ejo ntuzoba cyangwa mu ndwi za ntuzobaho? Ndakubwira igituma. Nashoboye kumwica uko nyene ataravyizera. Kubera ko atovyihorera ko ari banga, ko agomba kumugirira nabi. Mwe mwarigeze mubona umuntu avuga ivyo agomba kugira atarabigira kandi ari bibi. None kubera ko Satani abanza kubivuga? Arazi ko ufise umutima wizera. Rimwe na rimwe hari n'indoto urota ukwiye kuzikasa ukivyuka uwo mwanya nyene. Kuko ari karondera terrain, ari karondera ku mutima wawe vyizera hama utangura kuvyatinga. Amen. Vuga ati mu izina rya Yesu ibinyereke n'ibizima nta rupfu ruri mu vyanje. Mu izina rya Yesu ndadekaye ubuzima mu binyerekeye. Bano Imana ni bande bigeze kubona ibintu vya abakinyi ba teatre canke ibintu vy'amateatre bo barabikesha barabibonye? Okay. Murabona dufate ko ngari kuri scene. Ubonye ujya muntu ari karakina bijya bintu avuga cye bijya tamba. Wowe akakwimvira ngo ni ibintu ari karagira aho nyene. Hajya ari karaktinga. Ivyo ari karaktinga ngaha n'ama information yandi. Bataraza kuri scene bagendana impapuro basoma ibintu bazogira, iryo jambo rikamuzura. Hamageze ngaha urashaka kumuna yicaye aho akikubita akarira akagira ibiki ari karakina. Imibiri yacu rero yagenewe gukina amajambo twakira.
iri kurabaho uzoguma umubona ibintu kanaka biba mbwa nta na kimwe ntazare nimwe irimwo n'ama information ufise muri wewe. Hari umuntu aryama mu nzu akumva ubwoba ukamenya hari ibintu bigira bimunige ukamenya hari ibintu bigira bibe. Nyumviriza, burya ntiwibaze ngo hari abantu bari hanze bagombe bakwiye nikimenye yamenye uraza kuryama buce mugabo uryame urushe. Oya mwe murasohoka hanze ukabona umwijima ukabona n'umuntu biramaze kubashikira. Je biramaze kushika kenshi nkabona umuntu nkagomba no kwiruka umuntu nkamubona mugabo ijya ni information imbere yuko kijya kintu kibona haza ijambo muri wewe, haza information muri wewe ukaca wumva ubwoba burahagurutse, ubwoba ukaca bukondishona amaso kandi umuntu wosura mu zukabwa ati je namubonye yari yinyegeje hajya mu ikere namubonye nawe wabonye amaso yawe rega ntabona neza abona bivanye n'ijambo riri muri wewe. Haleluya. Vuga tubuzima ni jambo. Vuga tubuzima ni jambo. Bisigura ngo amajambo ijambo ryuzuye muri wewe niki uzobaho mon frère. Murabe rero societe dukuriramo. Dukura abavyeyi bacu ibintu navyo bazi. Batubwiye ati naco muzovamwo. Ati ndakuravye mbere wewe uzobigito nka so. Uwo ni mama. Akubwiye ko so wari gito, yari gito. Ati ndakuravye kuntu njya amafaranga. Ati ni sokuru kugasaka. Ati wewe ntari kintu uzovamwo. Ayo ma information uri kurakimira antere turi kuriga ukiga mugabo amashure ni kimwe, ayo ma information akurimo ni kindi. Urashoboye kuba umukene umwe ateye n'ubwoba kandi wamenga wari ufise potentiel kuzoshika imbere kubera iki amajambo wagumye ubwigo. Ayo majambo ashoboye no gukatisha abantu bazima ama connection meza mwari guhura quelque part kubera iki ama information mabi yagumye wakira. Nimburi kuranyumva ugutwi kwawe ukweze, nimburi kurantahura amatwi yawe uyeze. Kuyeza bisigura iki? Uyashire apa uyaha ibintu bizima ukaba wanyumvise rino korani ikintu kimwe wotahana uweze amaso yawe ivyo ubona, weze n'amatwi yawe ivyo wumva. Murabe abantu Imana reka ndabakarorero. Mwebwe mwuguruye Facebook yanyu ibintu mubona vyinshi ni vyiza canke ni bibi. None kubera iki mbe bijya bintu mwibaza yuko vyitanga vyishira hajya bijya bintu hari abantu babishiramo amafaranga menshi ajya amafilme bitera soni mubona hari abantu bayashiramo amafaranga menshi cyane. Mugabo bantu nabakozi ba Satani wibaza ko barondera iki? Wibaza ko bashaka iki? Very simple. Bagomba kwimwe mu busambanyi yipropaja ku rugezo rurerure. Mga barazi ko uburyo bwonyene bwo kwinjira mu bantu ifo ko babona ibintu by'ibitera soni. Ndazi ko mutagomba kuvyumva mugagenda nzoguma ndabivuga. Hano muragomba kuvyumva mwebwe. Kubera mwe murakuze. Hano namwe muragomba kuvyumva. Imana ishimwe. Eraba. Urashiye kubiraba gutya ivyumviro byawe kaca bihinduka, umubiri wawe ukaca uhinduka, ukaca utanga kwimvira ukuntu. Mugabo umenye ko iryo jambo wakiriye ritanguye guhindura umubiri, rigahindura n'ivyiyumviro, ni vuba cyane tuzogusanga ku gitanda uryamye. Vuba cyane. Kubera iki? Ntushoboye kuresista ijambo riri muri wewe. Mon frère, ndashaka kubigisha. Umuntu ariko arakubwira kunanirwa, musezere wose umugenzi. Mubwira ati mon frère, rega birivuga ngo abagenzi babi bonona ingeso nziza. Ingeso rero ni caractère. Caractère rero nimwumve gusa caractère muri sanse yo kuvuga. Abagenzi babi baricana vuge gute? Dynamisme. Barica inkomezi zawe, barica umwete wawe, barakwica kandi nta nkobazana, barakubwira gusa. Kakubwira ngo ani twaterera imbere. Kwashi. Je nigeze kugomba gukora business imwe.
hama tugiye kubaza ama information umuntu ayikora acha tubwira ngo ngwibi gasha baya no kuri ngo hani wiri guragerageza mbwa je ndakubaza wewe ubirimwe haciye imyaka ngo umbwire ngo sinigwe ndagerageza aho nuri kurampenda kutaruga rukora ibindi muga urazi ko iyo information yiguhaye utangura gushonga nk'irengarenga bashize mu mazi ashushe ukumva uraheze inkomezi ziraheze urazi ikintu kibaye information Shumva umuntu ngo je nabuze ibyo nkora biruzuye ibyo gukora mbwa nabuze ibyo nkora amaso yawe kwisashi yitwa ijambo ry'ikinyoma riri ku maso yawe hamuna kubwira ati pasi ndavyumva jewe vraiment kazoza kanje wapi ndavyumva pasi ndavyumva ego uravyumva mbwa ndakubwira ivyo wumva makuru wumva ivyo bakubwiye birashoboka no professeur yakwigisha akubwira ati wenda kuravye capacity yiwawe hamwe gajusoka iryo shure bikaca bigenda ukuntu gaca unayoberwa kivuga ati vraiment capacity yiwanje bavyeyi ndabasavye kubyimbabazi z'Imana amajambo mubwira abana banyu muyitondere wewe ho urasizwe no sema kusizwe autorité y'umuvyeyi irakomeye gose ku mwana hari ubwana rero urahaba bakabwigisha ku mashuri akomeye mu bukaburaba ingene bumeze ukabona ko babwishe information ntavyizigiro vyejo urazi akana naho kuba kadakomeye kadafise n'ubwenge buhagije ubwo mugabwiye ati uzovamo ikintu gikomeye ati urahambaye burya ati ugenda kubwira ati wewe ati mbere ufise ubwenge bwihe mon frère ivyo bintu uri uramushiramwe bifise ubushobozi bwo kuduza na capacité yiwe nimba ijambo rifise capacité yo kumanura capacité ibintu mvuze birumvikana ijambo rifise capacité yo kumanura capacité y'umuntu rirafise na capacité yo kuduza capacité y'umuntu amen hari abantu biba ngaha atari uko gusa bagumye bicara imbere y'abantu babwira ngo umugabo n'ujye utwiwe n'utwabandi atutivye ntugirike nusumira umwana information yakiriye utivye nusumira umwana umugabo n'ujye utwiwe n'utwabandi umujene akukana kagakurana mushire muri entreprise yawe arakujya nibura akayijya kubera iki muri Imana namakuru gusa afise avuga cyane niwo futeye imbere ngaha utari utwiwe n'utwabandi niwo haga ibaza umuntu yizira ko atari utwiwe n'utwabandi atohaga umushize mu kazi wawe wumva vyo genda gute arajya umushahara wamuhaye akajya oya cyamwibaze rero turiko turera abantu twizeye ko ari Burundi bwejo mugabo afise imigani ivuga ngo umugabo ajya utwiwe n'utwabandi azobarongoye ikiga ca leta ejo niko yakuze buri Imana burya muri vyizigiro vyejo vy'iki gihugu burya muri vyizigiro vy'imiryango yejo bivana n'ama information abantu bafise rika ariko umuntu we wirabira muri preza ukaraba ukuntu umeze ukaraba icuri ukaraba iki ati jewe ibyo pastor karavuga nyumviriza ubaka karaktere shasha muri wewe Imana akatarabasa taraba ibaze rero namvise umukobwa umwe yadukanye ingeso mbi kubera gusa yahuye n'abandi bakobwa akamubwira ngo none wewe uri single ati nimbugwaye ati muri iki gihe urangana gutyo udafise umuntu mugendana oh my goodness umuntu mugendana be mugendana mugiye umuntu mugendana ni jambo yakorokeye mu mutima wiwe aca yicara ahantu ku mugoroba na yicaye wenyene ukibaza ngo kari muri jambo ry'Imana kumbe ariko ariyumvira cyakaje mabwira ngo nimbugwaye agacangura kuverifyera ko akomeye cyaro ndero yandikira atangure kwisembereza warashwe wareshwe urakomeye ahubwo gusa ufise indero
amen. Imana ishimwe cyane. Nguragwaye ugwaye oye ugwaye ivre mushi ngenda kuramutsa mushiki wanje ba mu Kanyosha nkiri mujene mwana n'umukobwa umwe mu Kanyosha. Ibintu bigeze kure, aranyicarika, arampanga hama ndamubwira nti ugira je narakijijwe kwera ibyo bintu byo njamo. Hambwira ngo none ukijijwe abandi bo ntibakijijwe, terega hari abandi bakijijwe tugendana. Abo ndamwankiye gose acambwira iryo jambo ndababwiye ngo nimbugwaye. Oya none ndagwaye kwera. Ati nimbugwaye. Iyaba ntarinze ubushobozi bw'ijambo ndazi ibyo nari guca kugira. Naca ngenda kumwereka ko ntagwaye. Ati ngenda kwereka ko ntagwaye. Ari bana mufise programme zo kwerekana ko mutagwaye. Ndazivusa mu izina rya Yesu. Uri gukorerwa ko n'ijambo gusa wakiriye. Aya mugabo ntiharagera. Mpave mu mpenda. Haleluya. Umurongo wa nyuma guharura 13 umurongo wa 32. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase. Twese tuvuga ati inkuru z'agacavutu. Inkuru z'agacavutu. Mbese izo nkuru zimeze gute? Izo nkuru zimeze gute? Soma ngaho umvirize. Bati igihugu twanyoragiyemwo tugitata n'igihugu kimiragura abantu baho. Umva. Mwebwe kuva aho mwabereye mwarabonye igihugu kimiragura abantu. Izo bazita inkuru z'agacavutu. Mbize bagabo batumye gutata igihugu. Baragarutse. Ati murazi ibintu twabonye. Ati igihugu twabonye kimiragura abantu. Ikibazo je no babaza ko kitabamize mwebwe. Mwagarutse gute ko mwakinjye mu kagitata ko kitabamize. Izi bazita inkuru z'agacavutu, inkuru ndenza rugero. Kandi abantu bose twahabonye. Umve ngo kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane. Mwarabonye igihugu kiba mu bagabo barebare cyane. Bonyene gusa. Atakadogo numwe ari. Nene nta nabana bavuka wana. Oya nta nabana bavuka wana. None nta nababa bagufi. Nicyo gituma birivuga ngo ni inkuru z'agacavutu. Ati bigabo twabonye ati my Jesus. Ati nibigabo birebire cyane. Kandi twabonye ibigatanya. Ati icyo gihugu kibamwe ibigatanya gusa. Aribo Banaki. Atabanaki. Bakomotse ku bigatanya nyene. Ego. Ku ruhande rwacu twabonye ko umviriza rero. Ku ruhande rw'iwacu twabonye ko tubameze ko nk'inzige. Imagine. Nabo kandi bakabona. Banza wirindirire. Abantu b'abagabo n'abagore bakomeye Imana yakuye muri Egiputa mu buryo budasanzwe mbere yandi mahanga uzubasoma inkuru z'Abisirayeli bariko baragenda yandi mahanga yarabwirabwirana ati turabingize nimuke mu gihugu iwacu kubera uguhamba no gukomera kwari muri bo. Imana bakoresheje ibintu bidasanzwe bikomeye gose. Mugabo a un certain moment barakira information. Hama abantu batumye gutata ico gihugu barayibazanira. Bababwira ngo twiravye mu maso yabo twibonye turi nk'inzige. Kuvyukuri n'inzige. Mugabo rero kinababaje ni jambo rikurikira ngo nabo kandi bakatubona gutyo. Namajambo yanje nisome. Nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Okay tuvugane. Baragiye kubabaza. Mwe muri mu gikorwa cy'ubutasi. Hanyuma ukivuga basi banyu ngingire bababonye gute. Nkaganiriye uri urarondera ama information. Hamikini naco. Hoho ihanga ryose baribonye ko mwari mwarisize. Mwagiye gutata gusa. Nta nubwo bararibona. Ngo muga twese ngo batubonye tumeze nk'inzige. Inkuru ndenza ruguru.
rero bano Imana aha mwisi rero huzuye abantu bafise aya makuru, abantu tubaza ejo hacu ngaya makuru bafise, batubwira tejo ati yo ati tuharavye ati nitwibaza ko ari umuntu azoshikana imyaka 45 ati Esperance do bazova bayikorora bayishikane kuri 25. Abantu tubaza amakuru y'ubuzima bwacu ejo ni bande? Abantu bari kurakubwira amakuru yo business uri kurakora ni bande wewe? Abantu bari kurakubwira amakuru y'abana bawe ku myaka 20 ni bande? Hamuna kubwira ngo indero y'uno munsi oya uri umukristo wewe, umwana wa muzindukana muri Sunday school hajya bama baramwigisha ijambo ry'Imana, mugabo uri mu bantu baguma bavuga ngo wejo indero y'abana bacu ngo kweri ngo ntawe ubizi kweri basha ngo Imana iduhaye bagasohoka amahoro. Ariko tuvugana ukuri, wewe uri kuragaya ibikiri umugeyo donc ibikiri bito, utanguye kubigaya bikiri bito, utanguye kuvuga amajambo nkayo ubunyene, none ntihumva yuko uwo mwana uri kura mu program muri esheke hakiri kare, kubaye kutokwizera ati ndi umuntu w'Imana, kandi imwe mu masezerano dufise birivuga ngo uruvyaro rwanyu ruzokwegukira amarembo y'abasi babo. Kubaye kutokwizera ivyo, kubaye kutovuga ivyo, ukavuga ati bavuze abasi amarembo y'abasi bacu, jewe ndavyumva gutya, nuko program umwana wawe ko ivyo utazoshika kazobire, ivyo uzoshika ko wewe azoshika ko double, intambara uzonesha wewe azonesha double, ukamuprogram uko kiri muto. Mugabo uri ahantu uvuga ati yo ati nukuri ntaho turereye kweli, uvuze ijambo ry'Imana mu Bibiliya mu nzi wawe ntaho turereye, bava mu nkubita ngaha umutekano urakwiye. Haleluya. Vuga ati ejo habana banje ni heza. Hamukobwa batera ubwoba, nguraze ngene abakobwa bangana, uraza abahungu nabengene bangana, ngudakerebutse sha una urongo rumizirima emera gutware, ugaje usanga umukizwa ari muri ari yanze kwibarabara nk'itomate. Tuza bibaye bike n'ivyo wawe mwanyumvise cyane mfise abamama gusa ngaha. Haleluya, haleluya. Hamuna rari ngo zuno munsi akavuga ati yo ingo ati nukuri byo kubaka ndabivuyemwo n'abariyo bararusha. Umuntu umwe numvise avuga ngo abafunzwe bararushe n'ababafunze bararushe. Ngo ubuzima ngo nindushi gusa ngo ari bose nindushi. Okay. Apana kwizera ivyo bintu. Ukizera ko ubuzima rukuruha my friend, uzoruha tukurondera akabando ugende wiyandaza gutya ku myaka 30. Ono mana nuko inkuru narose umwanya wo kuyinjiramo, muga igihe baheza kubwira iyi information y'Abisirayeli byari hanga ridusumba benshi cyane bashagaje ahantu, bahejeje kubabwira birivuga ngo bose bakibashira induru ku munwa baraboroga bavuga ngo turapfuye. Mwe mwibaze mubaze ubushobozi bwa information. Abisirayeli igisoda gikomeye gose, igisoda gikomeye, mugaba abantu 10 bonye baje babwira ngo ati bigabo biriyo, ati bimeze nk'intambwe natwe tumeze nk'inzige. Bose abana abakuze abagabo abagore bararira. Yosuwa caraza na Kariba ati hey ivyo muri mwo nibiki? Imana ishimwe ko yamayisigariza abantu buzuye kwizera, ishimwe ko yamayisigariza abantu batafise amakuru amwe n'ayabandi. Hagati ivyo muri mwo nibiki? Ati ahubwo ni munyaruke tugende tugifate. Murabigira abo bantu ntuze bashoye kugira ama information abiri batandukanye. Ikintu cyantangaje mu ndabe, ikintu cyantangaje Bibiliya ivuga ngo mu Bisirayeli batoye abantu bakuru mu miryango yose, umwe mu miryango 12 y'Abisirayeli bakora umuntu umwe mu mukuru. Hama icya kabiri murumva ko bakuriye muri community imwe mu bwoko bumwe bwigishwe ivyagezwe bose, mugabo bageze imbere y'ama challenge ntibabibona kumwe. Kubera iki?
ubwo niko twa turi mu ishengero rimwe twiga ibintu bimwe muga imbere y'ibintu ntitubibone kumwe. Umwe akagwara kanseri akaca abona urupfu, undi akagwara kanseri akavuga ati ngiye kubona ugukomera kw'Imana yanje. Bibiliya ikavuga ngo kwizera kwanyu niyo nsinzi yanyu. Umwe akagwara canke akaba ibintu kanaka mu buzima bwiwe akabona ati Imana ishimwe nditeze intayi y'Imana muri ibi bintu, kuko nta kuntu ko Imana yonyiyereka kwihambaye ikomeye itabanje kuncisha mu bikomeye hama ikabisohokanamwo. Mugabo abantu turi mu ishengero rimwe twiga ijambo rimwe n'umupastor umwe, ibintu mu buzima tukabibona gutandukanye, tukavuga imvugo zitandukanye. Kubera iki? Ni kubera ko ivyo twiga ni rya jambo nabahera ko tugitangura utegereza gufata umwanya wo kwivanga n'ubuzima bwawe. Niho bitangura guprograma amaso yawe nge nabona ugatangura bigaca vyinjira. Birivuga ngo ijambo ry'Imana rizima rifise ubukuba ngo aho ginjira rigashika indani aho amadesiziyo afatigwa, hama rigasuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagabira. Uribaza ko ijambo rishoye kwinjira mu mutima kwa Deriki, mvuze mu mutima no ofo yiwe. Burya umuntu aravye ubuzima gutya ari ukuntu aca bujija, aravye ibintu gutya ariho ibintu biza, kandi ivyo bije burya ntiwibaze ngo nibindi birafatanye n'ijambo riri muri we ryaciye rimuhajijima y'ibintu. Ndasubiramo ndumva kumuteka muranyumva. Amen. Urabona nk'ubu ndavye situation gutya haje mvuga ngo ndapfuye karabaye sinzi ingene bizogenda. Yumviriza, si question y'ubunini bw'iyo situation, ni question ya jugement yabereye indani muri jewe. Jugement ijambo ryabipimye, ama information ufise muri jewe yabiyunguruye, hama cyarama information mu mutwe wanje cyanda ivuga ngo ngiye gupfa. Mugabo a realite burya ntibisigura ko ugiye gupfa. Amen. Amen. Vuga ati ndafise icyo nizera. Umunsi umwe Yesu haza intumwa ivuye kwa Lazaro yamubwira ngo Lazaro agiye gupfa karabaye wa mukunzi wawe. Yesu akiravuga ijambo ryuzuye mu kwizera. Ugenda mubwiye ngo iyo ngwara gwaye. Amen. Aro none kubera iki abantu babiri ingene bavuga n'ingene biyumvira n'ingene babona ubuzima bitandukana? Very simple. Ni ijambo ribubatse. Kimwe natangura mvuga ngo ijambo ni matière yubaka ubuzima bwacu. Vuga ati inkuru y'ubuzima bwanje izoba nziza cyane. Vuga ati inkuru y'ubuzima bwanje izoba nziza cyane. Batobiye ntibazobura. Mvize ministere yabo uri kurubaka bakaca bakubwira ngo ivyo bintu kurubaka nimbwebwe yo bihagararako byoca bisenyuka. Nehemiya ariko arubaka yamubirije ihanga ryose ati twubake. Abandi bagabo baramuraba ati muga nawe urazi kwiyambiza. Ati none wimvira ko izo nzitiro zizohava zirama hateka kwiyamiza. Hama ndakunda Nehemiya yavuze ngo genda mubambwirire ati uhoraho ni wazotuma bikunda. Uhoraho ni wazotuma bikunda. Reka ndababwira ngo inkuru y'ubuzima bwanyu izoba nziza cyane. Urafise uburenganzira bwo kuvuga no, urafise n'uburenganzira bwo kuvuga amen. Kandi yo amen ikikora irashoboye kuba atari izohindura akazoza kawe, muga irashoboye guhindura wewe uburyo wimvira. Mukozi w'Imana intumwa Paul Gitwaza namwe yaka video kariko karasiga mu miseze kavuga ngo igitangaza ca mbere Imana yokora no guhindura uburyo wimvira. Uri ko wimvira gute? Nk'ubu wicaye muri ikorano ufise ivyimvira ibiyewe. Hari umuntu yubaka ibintu akibitangura akaba aritegura ingene bizokoroka.
get ready kubisama bigiye gukoroka. Mbwa kubera ko utobitangura wizeye ngo inzira y'umugororotsi imeze nk'umuco w'agatondo tondo, utera ugwira gushika hakeye gose. Amen. Vuga ati sinzopfa nzobaho. Uyu yavuze iri jambo rega yarapfuye. Mugabo naho yapfuye hageze. Iri jambo risinyura urupfu rwose ko gutwara hataragera. Nirisinyura kutazopfa. Kada bisubiremo neza. Amen. Uvuze ngo sinzopfa nzobaho. Nibisigura kusinyuye kutazopfa. Gupfa ni ngomba ubwizo kugenda. Mugari rasinyuye ugupfa kose kutageze. Ndabivuze neza. Burya hari abantu bapfa hataragera. Hari abantu Satani yiba. Hari abantu ibyo bariko barakora avyiba. Mugabo mwumvise imwe mingene ikora. Burya Satani ntiyigendera arondera icyo afatirako. Amajambo uvuga arashoboye kumupermeta kwinjira mu buzima bwaka kwicataragera. Muga ayo uvuga nayo arashoboye gutuma amwugarira umuryango ninjiye mu buzima bwangu kwicataragera. Vuga cyane atero sinzopfa nzobaho. Vuga ati sinzopfa nzobaho. Vuga ati byo gupfa ndabivuyemwo mu izina rya Yesu. Hamuntu yumvise tuvuze gutya avuga ngo baravuga ngo nibazopfa. Oya gupfa uzopfa. Vuga turiko turanka gufata geze. Turiko turanka kwibwa. Haleluya. Haleluya. Vuga tuhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Amvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje iminsi yose, aremesha umutima wanje mu ntambara zose, aremesha umutima wanje mu mwanga w'igitutu cy'urupfu, aremesha umutima wanje. Abantu bita banzofejo apana kugenda nk'abanzofejo, apana kugenda no uzura ijambo muri wewe. Bani Imana rero ndiko navuga gutya, ayandi ma information yose ageze ku mutima w'umuntu aranyerera. Ngari ikintu kimwe gifise ubushobozi bukomeye cyane ku mutima w'umuntu bita ijambo ry'Uhoraho. Fata ijambo ry'Uhoraho urigira umugenzi. Iyo tuvuga gusoma Bibiliya bamwe biyumvira ngo nukugira ngo tumenye ibintu byinshi muri Bibiliya. Ikisi gitabo cyo kwiga kugira umenye. Niba ugomba kwiga uzogende wiga ibindi bitabo. Ikisi gitabo cyo kwiga kugira ngo umenye byinshi. Iki ni gitabo cyo kurimbura ko ijambo wakiriye rikavangana na wewe rikakubeshaho. Iyo tuvuga rero ngo umukristo uwa ku mugenzo wo gusoma Bibiliya ku munsi kandi nkemuyera wumvise ijambo gushize ku mutima, ufata umwanya uririmbure ko ugiyumvire ko hamurivanganye n'ubuzima bwawe. Si kugira ngo ube umukristo mwiza wo muri AMC eka, nukugira ngo wubakwe n'ama information yagenewe kubaka umuntu. Ijambo ry'Imana niyo ma information yagenewe kubaka ubuzima bw'umuntu. None mwibaza ko ari kubera iki Imana yiperumesa biciye muri mpemu wayo n'abakozi bayo kwiga igitabo cyandikwa? Mwibaza ko ari kubera iki? Hamika kivuga ati mukoranye ntimuzobwira amajambo ya motivation eka muzokwigisha n'ijambo ry'Imana. Mwibaza ko ari kubera iki? Ni kubera Imana iratuzi, irazi ingene umuntu ameze. Umuntu yubakwa n'ijambo. Atajambo ugira uri gipapuro. Mumba bari gukoresha iryo jambo. Atajambo ugira uri gihubahuba. Atajambo ugira uri vide imbere y'ama situation uzogwana na hypertension. Atajambo riri muri wewe. Ijambo ry'Imana rigwiriye muri wewe. Nico gituma Paulo avuga muri Kolosayi 3:16 aba ngo ijambo rya Kristo riri muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana niryo ryubaka ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu ko buzosejo bizovana ijambo ry'Imana riri muri twebwe. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane.
yes ndarangije